tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Mbere yuko ninjira neza mu cigwa canje, numva ku mutima no kwankuraje abantu hano. Bano b'Imana, aka gakiza twakiriye ni ikintu kiri precieux cyane, ni ikintu gikomeye gose. Sinzi ko birabishika ukicara ukavyiyumvirako, ukiyumvira icyo ari cyo kubukijijwe, ukiyumvira ubuntu bufatanye n'iki kintu kubukijijwe, ko warumvise irijwi hama ukemera ukarekura ivyisi, ukemera ukarekura ibintu wari ufatiriye, ukitaba ijwi ry'umwami hama ukakira Yesu Kristo, kihana ivyaha vyawe, ukemera gufata inzira ya Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane. Aka gakiza dufise ni kubakiye ku bishobisho. Aka gakiza dufise ni kubakiye ku cyo no kwita ama emotion n'amasentima. Aka gakiza ni isezerano rikomeye twagiranye n'umwami wacu. Ni ikintu gikomeye, ni isezerano ry'amaraso. Ni ikintu tutiteguye cyangwa utokwitegurira kurekura. Si nk'iyo shati wambaye ushobora kuvuga ngo ntoyikura, si nk'icyo kirato wambaye uvuga ati ndagikura nambara ikindi. Agakiza ni alliance, ni ikintu gikomeye cyane, ni isezerano, muga isezerano ry'ibwina twagiraniye n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Petero yavuze ngo muri mwebwe ntagire uwo bahora ko ari umusuma cyangwa ko ari umusambanyi cyangwa ko ari umubeshi cyangwa ko ari iki na kiriya amunyangeso mbi. Avuga ngo ariko nibabahora ko muri abakristo ngo munezerwe, ngo kuko impwemu y'ubwiza izo biri kuri mwebwe. Numvise ku mutima mwemwe rashira no majambo kubanza kwankuraje abantu kumbure kuvufasha ingingo y'agakiza, harahindutse ibintu mu buzima bwawe. Urabiza igihe umuntu akizwa na source yahora afise ikaca yiyugara y'amafaranga, ikaca yiyugara, ukamenga umuryango w'ivyago umenga uciye wuguruka, ukamenga ibintu byose umenga ntivyahora bimubona, ukamenga biciye bimubona. Umuntu rero cy'abadesi batije nakijwe nzikonje mu karuhuko, nakijwe nzikonje mu bintu bimeze neza bigize inshuti yanjye. Nagomera kubwire icyo nico bere yita irembo rifunganye kandi ridashobora kubonwa na bose. Komeza iyo nzira yacu dende bukigwa, yacu wumva umenga hakubaye k'ibintu bitarigera biba ku muntu n'umwe. Ivyo natwe twese byaratubayeko, barandudutaye, baranatwirukana muhira, mugabo turakomeza iyo nzira y'agakiza. Nshuti yanjye ndagomera kubwire wowe uri kurageragezwa, wowe wumva umenga ugeze ahantu umenga wumva umenga nubirekura, umenga nubireka, ntubireke, ugomba gutera intege muri aya majambo, ntubireke, bikomeze, bandanye iyo nzira nyene. Iyi engagement wafashe irakomeye cyane. Singoma ndakubwire nk'abantu bamwe numvise ashaka kubwira ngo ukijijwe ntuzosubira guhura n'icyago na kimwe, n'ububeshi bweruye. Ushe kuhura na byinshi. Mbwa Yesu yavuze ikintu gikomeye, yavuze ngo nimunezerwe, je naranesheje isi. Dufise umunezero w'ibwina udafatiye kuri ibyo turiko turahura n'ibyo turiko turabona. Kubw'iyo mvo komera mu mwami wacu, ntunyiganyige, bandanye inzira y'agakiza. Sinzi biri kubira kugerageza inzira yo kubaha Imana twafashe, inzira yo kugendera mu muco, yo kugendera mu byo Imana igomba. Sinzira yoroshe, n'inzira ikomeye. Mbwa nari inzira ikomeye, n'inzira ishoboka. Praise God. Bamwe tubimaze imyaka ishika 20 turi muri vyo, abandi 10 n'iyindi turi muri vyo, abandi imbere 50. Sinzi imyaka umaze uri muri iyo nzira. Mbwa nagomenda kubwire ngo irashoboka. Abatwitangiye imbere ni ivyitegererezo. Ba Petero barashitse, ba Paulo barashitse,
ba Yakobo barashyitse, kandi natwe vuba cyane tuzoshika. Rero ntucike intege, iyi nzira yo kubaha Imana yikomeze. Reka ndababwire, ubu butumwa bwiza twigisha si twebwe turaba mbere babwigishije, hari abatwitanga imbere babwigishije kandi baburiye ikiguzi gikomeye. Bamwe babaririwe n'amadubu n'intambwe n'inzoka zibakomorera mu mashamba batwaye inkuru nziza. Vyumvikana ngo bari seriye cyane n'ino nkuru nziza, bari seriye n'igikorwa cyo gukorera Imana, bari seriye no kubaha umwami. Rero nagomba uyu mutima ugaruke muri twebwe, ushingwe muri twebwe mwishengero. Hashuye ku ibintu byinshi bigerageza ukwizera kwacu, mugabo shikama ntunyiganyige, hagara mu kwizera wamenye rimwe rizima, uguhagararemo ntunyiganyige. Haleluya. Umuntu ashoboye kukwankira ko yase ko musambana, guma mu nzira. Umuntu ashoboye kukwankira mbere akakwirukana no ku kazi kubera ko ari ibyo yagupropoje bibi ntiwavyemera, nyumviriza, guma muri iyo nzira. Imana ishimwe cyane. Naho uburi vyujya, naho ubura amavuta wisiga, naho uburi iki, umwami azoguhezagirira icyo. Hariho ingero y'abantu bihanganye gushika kwiherezo. Hariho umugisha ufatanye n'abantu bubaha Imana. Praise God. Alors ntuhave utakaza umugisha w'Imana kugira utore inyungu z'abantu. Guma mu nzira y'Imana, guma mu vy'Imana, guma mu ihema Imana yagushinzemo, guma mu mugabana y'Imana yaguteye, guma ngaho. Imana izogusanga kandi izoguhezagirira. Haleluya. Bano Imana agomba nteri intege n'abantu mukorera umwami mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo tuvuze gukorera umwami mu gutanga amafaranga yacu biraruhisha. Iyo tuvuze gukorera umwami mu kuririmba nk'aba barindi, mushaka kwibaza uburuhe baruha, mugabira ruhisha. Ushaka kwibaza mu gukorera Imana, iyo tujya muri evangelisation duhagarika ibikorwa hama tukagenda, hariho ikiguzi gifatanye no gukorera Imana. Mugabo kubera ivyo Yesu yakoze n'ikiguzi yatanze kugira twebwe turonke, biratubereye ko turi ikiguzi gitonyi cyane. Ikiguzi gitonyi cyane tuko turariya, biratubereye ko tugitanga kugira umwami wacu anezerwe. Haleluya. Biratubereye ko turi aka kaguzi gatonyi, ikiguzi gitonyi cyane dutanga kugira ngo izina rya Yesu ryamamare n'ubutumwa bwiza bushikira abo butarashikira. Kubwiyomvo nagomba kugutera intege, ufise ibyo ukorera Imana, ufise imigabo mu mutima y'ibintu kana gukorera Imana, shishikara iyo nzira. Ntucigwe intege n'abantu babimazemwe amezi 2 barabivamwo. Ayo n'amakuru y'abananiwe, kandi amakuru y'abananiwe ni inspira. Amakuru y'abananiwe urayatoroka yata, hamukabandanyana n'amakuru y'abashoboye, kuko iyi nzira turimo turafise ivyabona. Birivuga ngo dukikujwe n'ivyabona vyinshi cyane, beri ivyita ngo ni igipfungu cy'ivyabona. Hari igipfungu cy'ivyabona kidukikije muri inzira, naco ukwireguza, naco uvuga ngo ibi bintu ntibishoboka. Ibi bintu turimo birashoboka. Haleluya. Cyo tubona gomba gutera intege ivyo ukorera Imana, bikorana umwete wawe wose. Uri kurasengera igikorwa, gisengerana umwete wawe wose. Uri kurakwiragiza inkuru nziza, yikwiragize n'umwete wawe wose. Kubera iki? Ibi bintu turiko turakora ngaha dukorera umwami ntivyicuzwa. Ndabivuga ndavyeruye, ntivyicuzwa. Dawidi yavuze ngo kuva nkiri muto none ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yahebwe cyangwa uruvyaro rwe rusegereza ivyo kurya. Ko Dawidi atabibonye, wibaza ko ari wowe uzobibona mu muryango wawe. Izera Imana izogufata ukuboko. Reka mbere ngombe nje kure, naho ushaka ukabona basegerereje ivyo kurya. Igikomeye cyane si ivyo umwami dushikanye kuno munsi, nivyo azoduhejo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Shengero ry'Imana, mpemwe nashize ku mutima ndiko ndasenga no majambo kugira ndagufortifie, kugira ndagukomeze. Sinzi biri kubera kugerageza muri kino gihe, sinzi ingingo wagomba gufata muri kino gihe kubera pressure y'ubuzima, mugabo guma mu ihema watewe. Haleluya. Imana ishimwe ko ndababwiye ivyo yantumye. Dukomere Imana amashyi. Now nagomba ntangura ikigwa cyanje cyo munsi. Kandi ndanezere ko ngira mvuga ivyo ngomba mvuge. Franchement. Hariho message iryoshe
hari ijambo wumva ko ugomba wigisha ishengero ukumva ati ndanezerewe ko ngombe mvuga ibi bintu kandi Imana yabikoreye ko waje wewe waje ko waje rero urabikeneye ntega ugutwi tujyane hariya mu byashyuye Yohana byashyuye Yohana igice cya 21 mbere yuko ndahasoma nagomba ndabibutse ku mbure nabo badufatiyeho icyo turiko turiga. Tugize iminsi umwami yadushize ku mutima iteme canke nyigisho ivuga ngo turi bande muri Kristo Yesu, canke niki twabaye muri Kristo Yesu, niyihe identite yacu muri Kristo Yesu. Turamaze kubona ibitari bike. Twarabonye ko turi abana b'Imana, twarabonye ko turi abagurano ba Kristo, twarabonye ko turi intama za Kristo. Ku munsi wa gatatu no munsi tugombe tubone ko turi abageni ba Kristo, turi abageni ba Kristo. Ibyashe Yohana 21 igice c'9 hava ngo haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ivyago ndwi vy'iherezo, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore wa mwagazi. My God, Jesus. Ati ngwino nkwereke umugeni, umugore wa mwagazi, umugore wa mwagazi, umugeni, umugore wa mwagazi. Mbega ubuntu budasanzwe, mbega ibakwishengero twagiriwe. My God, my God. Ngwino nkwereke umugeni, umugore wa mwagazi. Now, murabizi ko Yohana yari mwiyerekwa, ari mu kizinga Patmos, ariko arerekwa ivyo mu bihe bizoza. Hama yarageze ngaha umarayika araza aramwereka, amubwira ati ngo ndakwereke umugeni, ngo ndakwereke umugeni. Ati kandi uwo mugeni ukwiye kumenya uwo ari we. Ati ni umugore wa mwagazi. Iyo bavuze umwagazi kumbura y'amatera mushobora kuba utayamenyereye, mugabo ndakubwira icyo asigura. Iyo sitwa mu byahishwe Yohana, iyo ariko aravuga ivyerekeye umwagazi w'intama w'Imana, baba ariko baravuga Yesu Kristo. Iyo bavuze umugeni, iyi ni imvuga ya Bibiliya isigura ishengero, isigura ishengero. Arera babwira ngo ni ati Yohana ngwino nkwereke, ngwino nkwereke. Yohana ari mu bantu yabonye ibintu bikomeye cyane, bimwe mu byo yabonye bitarahaba. Yabonye ishengero rinini cyane, hamabwirwa na idante, abwirwa n'iryo shengero iryo ari ryo, abwirwa iryo shengero iryo ari ryo. Abwira ati iryo shengero ni umugore wa mwagazi, mani majambo ni umugore wa Kristo. Ati iryo shengero ni umugeni wa Kristo. Praise God, hallelujah. Rero banu Imana nta nyine nagomba ko dushimikira, nta nyine nagomba kuno munsi dufata umwanya wo kwiga kandi wakira gutahura muri iki kigo. Bavuze umugore wa mwagazi, ninde umugore wa mwagazi? Canke bavuze umugeni wa mwagazi, ninde? Navuze ko umwagazi ari Kristo, umugeni wa mwagazi nawe ni shengero, ni twebwe abana b'Imana. Igihe wihana ugahindukira umwami Yesu, ukatura ko ari umwami n'umukiza ubuzima bwawe, ubwo nyene wahawe ikindi kintu, hamwe no kwabaye umwana w'Imana, hamwe no kuri umugurano wa Kristo, hamwe no kuri intama ya Kristo. Shira ko niki naco uri umugeni wa mwagazi. C'est très important.
reka mbanze ndabacarenjinge gatonyi. Reka fate ko dutoye umuperezida, tugatora umuperezida. Mwese murazi ko nitwigera dutora umugore, apara muri sanse ko dutora umugore ngo abe perezida. Mugabo muri sanse yuko dutoye perezida w'umugabo ntituje dutorana n'umugore. Ngo hano sha umva ari gihe bisaba ubu ndi mu mpemu yo kwigisha. Reka fate yuko uyu tumutoye akaba perezida na Karorero Ntanzi, tumutoye akaba perezida, umugore we ntitwamutoye. Mugabo naho tutamutoye, ubuzima bwose bw'umugore wiwe buca buhinduka. Urazi igituma biva ngo umugore n'ubwiza bw'umugabo, bisigura ngo nawe wewe atatowe, atariwe twatoye, burya twanamutoye kandi. Ubwo nyene nushoboye guhindura ubuzima bw'uyu ngo ureke guhindura ubuzima bw'umugore we. Nashoboye kwitwa perezida hama ngo umugore waguma abahandi yarabaye, aguma akora vya bindi yahora akora, aguma ari wa wundi nyene na cacu waro nyene yarafise. Mugabo deke amateka y'umuntu ahindutse, ahindukana n'umugore wiwe. Amen. Alors boni Imana ico gituma ishengero rya Kristo jewe ndarikorera ndaritinya. Reka nkoresha imvugo ya Bibiliya, ndarikorera mpinda gashitsi mu mutima. Urazi igituma ndazi ryo n'umugore w'umuntu. Umuntu akinisha ishengero sindamwumva, umuntu akinisha bera sindamwumva. Oh mana yanje, ibintu ngomba kuvuga ndabivuga kandi. Umuvumo ari umuntu wikwegera atavyatse. Wibaze uyu mugabo n'umwami, hama mugabo aciyafa umugore wiwe ati umugore wanje jewe ngiye mu bihugu vya kure kandi nzomara igihe, ngo uyu mugore wanje umwitwararike, ndamushize mu maboko yawe. Ukaca umufata ukamukoresha uko ugomba, ukamukoresha ibyo ugomba, ntunamushikirize n'ivyo umugabo we yamuhaye. Ufitaniye ikibazo n'uyu mugabo niyagaruka agasanga umugore we yaronze, aracyafuye, yuzuye amarabaga n'injebejebe, ufitaniye ikibazo nawe. Kubera iki? Ni kubera ishengero rya Kristo n'umugore wa Kristo. Rero muri iki cigwa ndaza kuvuga responsabilité denza namaze no kumera nk'uyinjiramo y'umwungere. Iyo ndiko ndakuragira utawuri impamvu ndakuragira uko ndakuragira, ndakuragira ndagutinya, uri umugore w'umuntu. Sino guperumeta kubaho uko ariko kose kuko azokumbaza. Sino guperumeta gusa no kugenda uko ariko kose kuko vuba hazogarukira azombaza ico nagukoreye. Praise God. Rero ibi rero bice bizana responsibility ikomeye cyane ku mwungere yashizwe mu maboko umugeni wa Kristo ngo amutunganye. Praise God. Bibiliya iravuga ku bungere muri Ezekiyeli ngo batababaye intama, umviriza, ngo ahubwo bazitora ibinure vyazo n'amata yazo, hama bakayanywa bakazirya. Nibari konsha yuko ishengero n'umugeni wa Kristo azoza kuri babaza umunsi umwe. Nibari konsha ko uyu mugore bariko barategura atari umugore wabo. Bishika n'ahantu abizi uyu mwungere nyene ashoboye gutora wa mugeni wa Kristo akamusambanya, akamukoresha ubusuma, akamukoresha iby'isoni nke. Wa mugore nyene wa Kristo bazogirana gute niyo Kristo yaza kuraba umugeni we? Bazogirana gute niyo yaza kuvuga ati wa mugeni wanje nagusigira asa gute, ameze gute? Azomusanga muri eta iyihe?
Praise God. Alors je gituma iyo ngirira ishaka ishengero ry'Imana, iyo mbere rimwe na rimwe ndanabakarira, iyo mbere rimwe na rimwe bisaba ko ngoresha n'inkoni y'umwungere no gutahura mfise, yopfuma nyankira namubariye, yopfuma taba icyo ngomba kwaba muga nakimubariye, nagerageje nk'igikorwa cyanje nkagikora. Praise God. Naratangaye nsomye Bibiliya ngo abungere bajya banezererwa intama bazikeneye ibinure. Mwani majambo ndashaka kukwigisha, nashaka kusa kugutegura nk'umugeni wa Kristo, nkakwigisha ndagukeneye kw'ibinure. Urazi ibyo cyangira cyanda bivyo unezerererwa, cyanda bivyo ushaka, akaba ariko ndakwigisha kugira ngo ndakunezereze bikunde umpa ibinure, kugira ndakunezereze bikunde umpa amata, kugira ndakunezereze bikunde umfate neza. Mugabo nshoboye kuba umukozi mwiza mu maso yawe, mugasimbaye umukozi mwiza ku mukwe. Praise God. Simbaye umwizigirwa ku mukwe. Jagitwa Paulo bango iyo ndabakorera minda gashitsi mu mutima. Yaratahura ivyo arivyo, aba bantu bicaye ngaha imbere yanje, yaratahura icyo aricyo. Nicyo gituma sishobora gufisha ubusa n'umunota umwe Imana impaye wo guhagarara imbere y'ishengero. Kubera iki? Ndatahura uwo mpagaze imbere uwo ari we, n'umugeni ariko arategurirwa umukwe. Praise God. Alors kubera iki ndabizanye ngomba ndakuzane mu gutahura yuko ni wabona ndiko ndakwigisha uko cyane kuriya indani muri jewe mfise ifuhe rya Kristo, indani muri jewe mfise mwegute niteze umukwe azoza kandi azombaza icyo nagufashije igihe wari mu ntege nke, azombaza icyo nagufashije igihe utasa neza, azombaza icyo nagufashije igihe yamagusunika akakuzana ukamara amasaha 2 imbere yanje. Praise God. Okay, tumukomere amashyi cyane. Arobana Imana munyemerere mvuga ivyo nkwiye kuvuga. Umwungere atari karategura umugeni wa Kristo ntabereye kuba umwungere, ntabereye kuba umwungere. Umupastor atinya intama ntabereye kuba umwungere. Ushobora kubibaza ati pastor n'ibyo bintu byose ndafise iyo ngamije we nkurikirana gusa, ntabereye kuba umwungere. Umupastor adashoboye gukosora intama ziwe ntabereye kuba umwungere, n'umucangero akeneye ibinure n'amata yazo, ntabereye kuba umwungere. Duse n'intama rero ziri special muri kino gihe zikonditiona n'abapastori cyangwa abungere ivyo bazigaburira, ivyo baziha. Hari ama message zitakira, hari ijambo batakira, hari ibintu batemera, bavuga ati ubwo n'ubutumwa buri archaïque, ubwo n'ubutumwa buri démodé, ubwo n'ubutumwa bwa kera. Nta Bibiliya ya kera iriho, nta n'ubutumwa bwa kera buhari. Praise God. Icyo gituma Yesu avuga ngo umuntu yagomba kunkurikira yiyanke hama ikore umusaraba wiwe ankurikire. Praise God. Uri Imana lana gomba bazi ndabereke ofisi yanje, igikorwa cyanje, icyo mbwirizwa kuba ndiko ndakora. Hanyuma nagomba mvuga andi ma responsabilité abiri niyo ngomba nje gushimikira kuko iyo nivyo bikeye ko ndayikubwira gusa ndayikubwiye kugire gufasha. Igihe cyose ndiko ndakuragira uzomenya impamvu. Icya kabiri, responsabilité ya mbere ni y'umwungere, iya kabiri ni ya Kristo, umukwe ya Kristo. Uri Imana iri shengero twebwe abageni ba Kristo
mu maso y'Imana, mu maso y'abamarayika, mu maso y'ivyaremwe byose by'imwemu turi precious cyane. Ishengero ni ikintu gikomeye cyane mu maso y'Imana. Wewe nk'umwana w'Imana uri ikintu gikomeye gose. Ati pastor ubizi gute? Raba ikiguzi data wa twese yatanze kugira ngo aronke ishengero. Birivuga ngo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira bikunde twebwe turonke. Amen. Raba ikiguzi Yesu nawe yatanze kugira ishengero riboneke. Bibiliya itubwira ngo yatanze yiwe maraso, yatanze ubwiwe buzima kugira ishengero riboneke, kugira twebwe tubeho. Yatanze ubuzima bwiwe. Ari mu maso y'Imana, iki kintu Imana yatangiye ikiguzi kingana gutya kirakomeye cyane. Mwijuru ishengero ni ikintu cy'agaciro gose. Hano mu isi bashoboye kudusuzugura, bashoboye kudufata uko ariko kose, nga imbere y'Imana ishengero ni ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana. Amareta ashoboye kutabiha agaciro, ikibano gishoboye kutabiha agaciro. Mugabo ishengero ni ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana. Abantu bashoboye kutamenya agaciro k'ishengero, kandi kurabira urabona ko abantu baza agaciro k'ishengero. Bashoboye kuvuga ko ishengero ngo hari ikore bamena amatwi, mbwa kajya kabare katari gukora bamena amatwi, kandi ari wowe kuravuza volume yo hejuru. Kubera iki? Ntibazi ikimazi cy'ishengero, ntibazi n'agaciro Imana iha ishengero. Nga wewe nagomba nakuzana utahura ko mu nyonga z'Imana uri agaciro gakomeye cyane. Kuba witwa umwana w'Imana, kuba uri ishengero ry'Imana nzima, mu maso y'Imana ufite agaciro gakomeye cyane. Nicyo gituma natanguje amajambo ndakwankuraja. Sinzi ibyo uri kuracamo n'ibyo uzoca mwejo, bandanye inzira watanguye. Amen. N'ubutumwa butari bwo butubwira ngo twikompara nabo dufatiye ku butunzi bwabo. N'ubutumwa butari bwo butubwira ngo twikompare nabwo dufatiye ku cyubahiro cyabo. Abana b'Imana naho yo barara hariya munsi y'umusozi hariya, arabasumba bose, afise ikintu isitoronka, afise ingabire isidatanga. Nabo baryamye ku gitanda kimwe, nabo bagwariye ku musego umwe, nabo bari imfubyi bose, ari ku masezerano meza umwana w'Imana umupagana toronka. Gushika ishengero ryamviya isi, gushika ishengero twumva umenga two kwamviya abantu bo ngaho mu isi. Ibi vyose tubona bifise igihe byashingiwe, hama bizoca bisobanuka. Uwubaha Imana n'utayubaha, uwikora n'utayikorera, uwihanganye n'utihanganye, bizoca bisobanuka. Niho tuzomenya ko gufatana na Yesu atari iby'ubusa. Niho tuzomenya ko kuba twaramwizeye atari iby'ubusa. Niho tuzomenya yuko igihe cyose cyaheze tuza mu ngoro y'Imana atari iby'ubusa. Hashiko igihe batujajinga, bakatujajinga ku mwanya wacu, tuko dukoresha umwanya wacu. Kabwira ati iyo mwanya ujura atawuza imbere y'Imana, uwo mwanya ujura tujya gusenga, niwo ukoresha ibindi. Turafise ibanga batazi, hari ikintu twahishuriwe batazi. Haleluya. Alors nagomba agaciro k'ishengero nitukazane ngo tukamezire ku bintu kanaka naturel, ngo turabe ngo ko tutubatse amashuri ajya tuzoyubaka nivyo, ko tutubatse ibitaro n'ibijya tuzovyubaka nivyo, ariko twageje kuvyubaka siko gaciro kacu. Twageje kuvyubaka tuzobisiga dusanganira umwami wacu mu bicu. Batu déconnecta n'ikiri essentiel, batumatanye n'ikindi kitari essentiel. Hege n'umuntu ava yihenda ngo afatanye ubuzima n'icya kabiri hari icya mbere. Haleluya. Na somera umurongo shaka kutsimbatiza kiki cyumba, Ephésiens 5 verset 27 jusqu'à 28.
ngo agishire ari ishengero rifise ubwiza. Oh, umviriza, hera harugu gatonya. Bagabo mukunde abagore banyu, Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo akunda ishengero. akagigura. Ego. Ngo ageze aryogesheje. Umviriza, ngo ageze, Yesu ari gikorwa ariko. Ngo ageze ariko yeze igishengero. Aryogesheje amazi n'ijambo. Ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo. Ngo agishire, ndakunda kakana. Ngo ishengero agishire. Haleluya. Impamvu Yesu atunganya ishengero nukugira ngo azogishire. Ari ishengero rifise ubwiza. Bandaniza umurongo. ari ishengero rifise ubwiza, Agishira ishengero rifise ubwiza. ridafise amarabaga. Mwabagabo muragiye. Erega uno munsi ndabakeneye hake. Mugabo ntacyo agiye w'ingoma gusa mwe muraguma ngaho. Agishire ari ishengero rifise ubwiza. Canke injebejebe. Kasatarabaye. Soma munsi y'ubwiza. Ridafise amarabaga canke injebejebe. Ari ishengero ridafise amarabaga, ridafise injebejebe. Canke ikintu. Oya tugende buhoro buhoro. Ubwiza ndumva ivyo ari byo. Injebejebe ni iki? Iminkanyari. Umva ngo agishire ari ishengero ritiji ridafise iminkanyari. Pana umukecuru w'ishengero. Agishira ishengero rifise ubwiza, ritagira injebejebe, ritagira agasembwa. Canke ikintu cose gisa gityo. Canke ngo ikintu cyose. Umviriza ingene Yesu ivyo ariko arakora. Mwumviriza Imana. Ariko atunganya ishengero, ariko yeza ishengero kugira agishire. Kenda guma mugatene ko konte. Naratwishira. Mbwa azotwishira. Atwishira nk'ishengero rifise ubwiza. Atwishira nk'ishengero ritagira injebajebe. Atwishira nk'ishengero ritagira amarabaga. Udafise n'ico rigayako. Murumva ishengero yese karategura. Ariko ategura ishengero ritagira injebejebe agasembwa, rifise ubwiza, ritagira n'ico rigayako. Niyamara guheza kuritunganya azoca agishira. Haleluya. Niyaheza kuritunganya azoca agiyegereza, agishire ari ishengero rifise ubwiza. Oh, praise God. Garuka hano. Reka mfate cha gicapu nyene. Ngwano nawe. We genda mu mahanga hariya. Genda mu mahanga hariya. Nawe hagarara ngaha. Wewe nakaruru ntanze murazi ujya rubatse uyu nawe ivyiwe sindabimenya neza. Rigifate ko ari umukwe wiwe. Kafate ko ari umukwe wiwe. Hama yagiye mu bihugu vya kure. Fate ko ari muri Etats-Unis. Hama mugabo uyu ni shengero. Numukwe wuriya. Ibinda bitanze gicapo nka Yesu ni shengero. Hama nanje angize mvuge gute nk'umu intermediaire hagati yuriya n'uyu ndumwungere. Mugabo hari ibintu aguma ndungikira kugira ndamuhe. Hama kabima akandungikira agasakeza nkakamuha. Akandungikira amadolari 2,000 bingahe nkamuhereza. Akandungikira agaparufe keza nkamuha. Akandungikira amashenete meza nkamuha. Mugabo kubera ikari karabimuha nicyo shaka. Amavuta meza kubera ikari karabimuha n'umufiance wiwe. Kubera ikari karabimuha. Bibiliya itubwira ngo ashaka umunsi umwe azomwishire. Bishigwa ngo umunsi umwe azomutore amugire uwiwe ari umugeni. Atagira agasembwa, atagira injebejebe, atagira n'ico mugayako. Aro rezo ituma Yesu akora ivyo ariko arakora mu ishengero ni yonyene. Nukugira ngo umunsi umwe azokwishira ishengero rifise ubwiza, ritagira amarabaga, ritagira n'agasembwa. Abantu bazi ko turi mu kwezi ko gutabagwa mubwire amena. Why wotabagwa?
kubera igihe gutabara, kubera ko ukenerwa gutabara nutakaze sanse. Yavuze muri wa murongo twasoma muri 2 Korintiens 5:14 gutyo, yavuze ngo icyatumye apfira bose nukugira bariyo babe batakinezereza. Mu yandi majambo, ivyo umwami arungikira ishengero ryose si ukugira ginezereze, nukugira ritunganye. Abikora kubwiwe, abikora kugira ngo azotwishikanire. Abantu bazi ko turi mu mwaka w'ibitangaza bidaharuka, mumbwire amena. Mbwa wayi bitangaza bidaharurika. Bona Imana, igitangaza kitarimwo kwegereza umuntu Imana kirakabura muri AMC. Igitangaza urabiza abantu kugira ngo munarake igitangaza vuba cyane ukacumusanga muri boîte, ukacumusanga mwibarabara n'agakizera taye. Ico gitangaza ni cyavuye ku Mana. Igitangaza kizima kirimwo cyespira wewe, kigutereka mu mutima wo gukunda Imana no kuyubaha no kuyikorera, kugira ngo azokwishire uri shengero ritagira gasembwa. Haleluya. Bugira karategura ishengero muri amadimansi atatu yose, mu buryo bw'umushaha, mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri, kugira azotwishire turi shengero panari rimerewe nabi rigira ripfe, mbwa ari shengero rifise ubwiza. Haleluya. Umvirize kurasenga, impamvu ukwiye gusenga uti Imana ngirira iki conscience ngiye, erega ndi umugeni ariko arategurwa, shaka kuzogushikira honyene no mwisi honyene. Je rero bibonye nani umukobwa honyene mu kujya kurongorwa, barafise utuvuta yaho, barafise ibigaragamba, barafise utuvuta bamugurira kugira azarisiga, barafise ukuntu bacaza bamubwira ati reka ko tijurajya n'akazuba akamubwira ati gura umutaka ntuzova wirabura, azohavaza kugutora wirabuye. Ku munsi wa urubanza rero, kuri wa munsi wago, abameyeri bose muri makiyaje baraza bakamukora bakamutengeneza neza kugira ngo amwishire. Haleluya. Aro ishengero nituriko dutegurwa n'abantu muri vie bazi kumakiya nivyo, mbwa twe turiko tumakiwa n'ijambo n'amazi, bene majambo turiko tumakiwa n'ijambo na mpemu. Ijambo riko ratugira makiyaje rikuraka ibidakenewe, rifuka ibihengeri kugira azotwishire. Abatungu riko rabahindura abanyabwenge, abakene riko rabahindura abatunzi, abananiwe mu buzima riko ribakosora kugira ngo ishengero udata azogishire. Ari ishengero rifise ubwiza ritagira gasembwe atani cyo rigayago. Alors iyi ni responsabilité y'umukwe, ni responsabilité ya Yesu, kuko birivuga ngo somera wa murongo mwumvise nginavuga hera hajya nyene kuri 27 ngo agishire indabigira ni Yesu agishira ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke ishebejebe canke ikintu cose gisa gico, ariko ngo ribe igera ridafise agasembe. vuga ati ndase vuga cyane ntuze, vuga ati ndase injebejebe, ndase agasembwa, ndase umwanda wose, kuko ndi umugeni ariko arategurwa. Haleluya. Alors ndakigisha ryoba ari kosa rikomeye cyane. Uriya ujya mukwe agumya arungikira amasaha meza, amabiju meza, amarori meza, impuzu nziza, uyu mugeni mbwa mu mutima wiwe yaramujyaruze, umutima wiwe yaramaze kwideconnecta nawe, mbwa batamubariye. Muyandi majambo nakandi kantu gome ningiremo, afise umugabo wa kabiri, afise undi mufiance wa kabiri. Amabije kaza akakira, isanziza zikaza akakira, ibintu bitandukanye bikaza akakira, azingwa ariko mutegurira kumwiha, kumwishira asa neza, kumbe nawe yaramaze kwiha uwundi.
yamaze kuba ubuzima bw'uwundi muntu, yamaze hasigaye gusa relation y'ubusuma, y'ububeshi, y'uescroc. Praise God, haleluya. Byo bari kosa rikomeye cyane, wari umutima mubi cyane. Ngo rero igitangaje burya ibi birahari mu ishengero, ibi birahari mu bantu b'Imana. Umuntu jise akavuga ati je jurandungikira mu masaha gusa, jurandungikira mu mabiju gusa, juramya migisha gusa, juramya ivyo byose mana, junkore gitangaza gusa, jise kamasezerano gusa. Nga relation yawe nawe imeze gute? Ubucuti bwawe nawe bumeze gute? Kuko ivyo ni ivy'umugeni ariko arategurwa, ivyo uri kurakira ni ivy'umugeni ariko arategurwa kugira azomwishire, apana afise imitima myinshi. Haleluya. Kimwe mu byo naje kurinda ishengero no munsi nukugenda n'abagabo babiri, nukugira umuhabara ruhande ya Yesu, birabaho ivyo, nukugenda na kandi gasore kari ngaha ruhande ufitaniye alliance na Yesu. Umunsi umwe warahagaze ukavuga ati Yesu ndarahiye uri umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, ndakwihaye wese. Hanyuma ukaca wirotruva ya alliance warayisiprinye, hanyuma waragirana alliance n'ibindi bintu mpava mvuga mu mwanya, hama usigaye gusa uzura vuga ati umugisha, ubuntu, ikiganza cyawe. Ivyo ni vy'abantu bariko barategurwa kubw'umugeni, but you uri kuriba. Haleluya. Abatu bakomera amashyi bicare. De Corinthiens 11 verset 2. Mbafuhira ifuhe ryo kubw'Imana, Ego, kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, kuko nabahaye umugabo umwe ari we Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. twese vuga ati inkumi itunganye, ko mutinya kubivuga n'abagabo mubivuga ati inkumi itunganye, asi kesu y'amasex vuga ati inkumi itunganye. Okay, inkumi itunganye bisigura iki? Bisigura ngo ni inkumi y'isugi, bisigura ngo ni inkumi itazi uwundi mugabo. Aro Paulo yavuze ngo ishengero ndarifuhira ifuhe ryo mu mutima ku bwa Kristo. Myani majambo irifuhe Paulo afitiye ishengero, irifuhe abakozi b'Imana bukuri bafitiye ishengero, sifuhe bihaye, nifuhe Kristo afitiye ishengero y'abakominise. Nga igofuhe yabahaye Paulo ngo ndabafuhira ifuhe ku bwa Kristo, ngo kuko nabashikirije umugabo umwe. Myani majambo wewe nukwiye kugira abagabo babiri, ukwiye kugira umugabo umwe. Asindi ngo ndavuga abagabo bajya, ngo ndavuga uyu mugabo tiko turavuga ngaha. Ukwiye kugira umugabo umwe Kristo wenyene, ibisigaye ni iki? Nukucanamwo nibiki? Ibisigaye nukugira iki? Ni nukuvangana. Ibisigaye nukuvangana. Wewe washikirijwe umugabo umwe wenyene. Aro wari Imana umenya gute ko watanguye kuvanga Kristo? Umenya gute ko watanguye kwinjiza uwundi mugabo mu buzima bwawe? Umenya gute yuko hari undi mugabo atanguye kukuresha no kugutwara? Biroroshe kandi benshi bahaye ubuzima bwabo abandi bagabo atavyo bazi. Bahaye ari n'abatabizi no sanyene mu vyimviro vyabo baza ati ndacyari wa mugabo, ndacyari wa mugore wa wundi, ndacyari mu fiancé wa Kristo. Mugabo indani muri bo baramaze kwinjiza uwundi mugabo. Umenya gute kubenjiza uwundi mugabo? Biroroshe ni gihari ikintu umutima wawe utanguye gukunda gusumba Kristo, ni gihari ibindi bintu bitanguye kugutwara umwanya wa Kristo, ni utanguye kubabara ubuzima bwa nkaho umenga n'ubw'agaciro, ukamenga wore kura Kristo ugafatana n'ivyo bintu. Haleluya. Igihe utanguye kumatana mu mutima wawe n'ibindi bintu, igihe utanguye kumatana mu vyimviro vyawe n'ibindi bintu, igihe abantu nico gituma sishoye kukurera nk'umuntu agomba kuzokwishikiriza n'uwambaye ikigwamana. Ntegezwa kukurera nk'umuntu Kristo azokwishikiriza. Nga igihe ntanguye gufata ikibanza cha Kristo mu mutima wawe,
igihe abantu, ibintu, amafaranga, akazi, ibikorwa bitawe gufata umwanya w'Imana mu buzima bwawe, pay attention, utanguye kwinjiza uwundi mugabo, hasigaye rero alliance gusa y'amajambo itagira nk'ubuzima. Kubera iki? Ya alliance uyibrije iki cyangwa uyicishije iki? Uyicishije kwinjiza ukindi kintu mu mutima wawe. Imana ishimwe. Nizere ko naho muri ko murandaba nabi mu nkunda. Nta kibazo. Naze sindi muri propaganda yo gukundwa. Nta problem. Kandi murankunde yamutankunde mwari ko kumamunze. Hallelujah. Uba winjije undi mugabo. So il faut faire attention. Niyagira ikindi kintu gifata place ya Kristo muri wewe. Cyane ikintu cyose cyafashe place ya Kristo muri wewe, kihane uno mwanya nyene. Gishira imbere umwamvuga ati Mana, ndababajwe n'iki kintu cyanwa yakayombekere kiratira kirafata place yawe muri jewe. Hege umuntu ashikana ivyo gusenga nibigishushe cyane, umuntu wari we wese yo musivya, program yari yose yo musivya. Ibaze ko ibi ni ibintu bisanzwe cyane vyo mufatira nga umuntu atawura yuko ndumugeni wiwe, umuntu atawura yuko ari karantegura. Ere gutaje gusenga burya bari ngaha bateguwe, hari ubwiza bariko barajako, hari ukuntu bavuye habasa, hari imbabazi bakiriye, hari revelation bakiriye, bariko barategurwa. Kandi rero bani Imana aradefinisa ishengero zo kwishikiriza, avuga ngo ni ishengero rifise ubwiza, ritagira injebejebe, ritagira agasembwa, atani cyo rigayako. Amen. Murazi icyago cya mbere jewe nibaza ko coshikira mu buzima, numunsi nzambaye uvuga ntasanga sinaduze, norira amarira yose abaho. Amara ashobora kujya imvira pastor, uri pastor nuribaza, ariko ategura ishengero ritagira injebejebe, ritagira agasembwa, atani cyo rigayako, iryo ryazo kwishikiriza. Praise God. Nicyo gituma ikigira 10 cyawe nikizogukiza. Ibikorwa ukorera Imana vyawe nibizogukiza. Ibintu bitandukanye nibizogukiza. Nyumviriza, hari ikintu kimwe kizogukiza. Yavuze ngo agisha ishengero gera ritagira agasembwa n'injebejebe. Amen. Nicyo gituma igihe cyose tuzi imbere y'Imana akatumurika mu mitima ibi cyagenze neza, tukagira umwami ati tubabarire, turashaka kubandanyana nawe. Amen. Donc iyi rero ni hori ya Kristo, agira ategura umugeni wiwe. Aduteguza iki? Byatubwiye ngo ijambo ryiwe n'amazi. Amazi ni mpemu yera kadutegura. Alors nagomba hari responsabilité nababwiye iwanje, nje ndakira ivyo Kristo amaye kubyishengero nkabibaha. Na Yesu hari responsabilité yiwe, ariko aragira, ariko areza ishengero ryiwe, ariko arayitunganya, ariko mu mitima yacu gumiza mu muriro, mu mitima yacu gumiza mu muriro. Hari ikintu kitugaruka kuko bukeye. Mwebwe ni muri yumvira ingero utaravyuka mu gatondo uvuga ati vyagakiza agenda bihevye. Urazi gituma Yesu agumiza mu muriro, irike aragutegura, ntarakwishikiriza. Uribaza igituma hari igihe utsitara ugatemba mugabo ukumva n'ubundi umenga n'umuntu asuye kuguha ukuboko ati haguruka tubandanye. Erigera karagutegura. Amen. Alors none natwe rero niye responsabilité yacu, twebwe nk'abana b'Imana. Hari ibyo Yesu ariko arakora, hari ibyo ndiko ndakora ngenda ndakwigisha, nga twese muri rusange y'ishengero niye responsabilité yacu, nigiye gikorwa cyacu rero. Ariho ndagomba ntega amatwi ko nico ndangiriza. Ariko arakurungikira biriya, mwabonye igicapo ndatanze ngaha, akurungiye kijya, akakurungiye kiriya, niye responsabilité yawe. Amen. Kuri wa mugeni natanga ngaha, wa mufiance, reka ndeko mwita umugeni, amaze kwideconnecta nawe, ikintu cya mbere yanka nukuri ya muntu azogaruka.
ubutumwa bwa mbere atagomba kwakira ni umuntu yomubwira ngo mu kwezi kuza azoza. Kuko arabizi ko niyaza hari ikibazo. Yari deconnexe. Nibwo butumwa bwa mbere yumva yo ngo mubabaza. Nicyo kintu cya mbere yumva atinya mu buzima, kumva ko agiye kuza. Kuko yaramujyage, yaramubeshe. Ntibavuganye ukuri. Umutima we yari deconnexe. Ntaniteguye, arononekaye, ameze nabi. Responsabilité yacu rero ya mbere. Luka 12:40. namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu, bafiance ba Kristo, bageni ba Kristo, namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Ikitangaje kuri Yesu wewe nta na avertissement azogira. Avuze ngo bageni shengero ry'Imana, nuko rero mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiteguriye. Alors ikintu cya mbere ishengero rikwiye gukora nk'umugeni, umuntu atahura azi concept yuko icyo nabaye cya mbere ndi umugeni wa Kristo. Bano Imana kubwiye ngo ikintu cya mbere wogira ni ukwama witeguye kandi unezerewe kugaruka kwiwe. Amen. Ngenda kubwire bwa butumwa bavuga ngo burashaje. Nga bushaje ku bantu babaye déconnecté. Reka ndabwira ikintu kimwe abantu b'Imana. Yesu nashuye kuza gutora umuntu atamwiteze. Yesu nazoza gutora abantu bose bitwa ba Kristo. Azoza gutora abamwiteze. Azoza gutora abantu banyotewe kugaruka kwiwe. Azoza gutora abantu bafitiye igisharara cyangwa se zikoro, bafitiye inyota ukugaruka kwiwe kandi bavyiteguriye. Kandi uribona Yesu niyoza kugutora ngo gutware mu ijuru utabishaka. Ijuru giteza kuba ari ikintu wewe mu mutima wawe unezererewe, wumva ari ikintu uvuga ati Mana yanjye, nimba ari ikintu nashaka kurata niki. Reka nabwira Imana, finalité y'ubuzima bwa Kristo si inzu. Finalité y'ubuzima bwa Kristo si ukuri indege. Finalité y'ubuzima bwa Kristo ibintu abantu bagize base y'ubuzima bwa Kristo siyo. Finalité y'ubuzima bwa Kristo uzovuga ati ndatsinze urugamba n'igihe uzokwirota uva uri kumwe n'umwami. Aho uzoca umengo ndatsinze urugamba. Haleluya. Alors icyo kwitegurira cyane. Umuntu warufite expectation y'amasezerano, expectation y'igitangaza, expectation y'ibigera biriya, ndabake cyane. Baryama bakimvira ati none iri joro yoza. Bavyuka bakimvira ati none ko ndamuse ngiye, erega nogenda sintahe. Ataje je no musanga. Mbwa ndashuye kugenda. Hanyuma akaza niko ndagenda. Abana b'Imana kubwo gutakaza iyi concept, kubwo gutakaza ibivyimviro ndiko ndavuga, baci batakaza no kubaho ubuzima bwa Kristo. Haleluya. Mbwa rabi shengero rya mbere nimba ari ikintu bari biteze n'umukura mukanya baramukanya bavuga ngo Yesu araje. Kubera iki? Bavuga bati ibintu vyose dufise nibikomeye dutaraza kubana n'umwami, nibitonyi cyane nisanze ndi kumwe n'umwami. Amen. Rero naje kukubwira nshuti yanjye, hamwe n'ibintu byinshi Imana izo gukoresha, hamwe nawe woshikana n'umwami, hamwe n'ibyo ukora n'umwami, hakwiye kugumana inyota muri wewe yo gusanganira umwami wacu. Haleluya. Hakwiye kugumana inyota muri wewe gusanganira umwami wacu. Kandi ndababwire n'uyu munsi yoza. Ndabonye ba bantu rero kumbona ari abantu bacibagira ubwoba, ubwo ni muri ko muramujyajya.
ndafise agatermometre umva nk'ubu ciye mvuga nti hey ugiye kwakira inzu ugiye gukorerwa ibi amen pastor I receive pastor nga agiye kuza twari kuvuga I receive twari gukoma amashyi n'amameni menshi kubera iki erega niwe finalite y'ibyo twizeye niwe turindiriye turi abantu bari kubategurirwa ico utagifise gukunda iyi message urafise ikibazo mu mutima wawe wumva muri wewe ibintu ari ibintu bitonye urafise ikibazo mu mutima wawe kuko kugaruka kwa Yesu Kristo niko kuzobangurukanya intambara zose reka ndabwire Imana ukazokumura guprofita zikakakubesha ngo intambara zose ndazibonye zihera hejuru y'ubuzima bwawe mubwiye ati iyo ni ongo wende ubwo nububeshi bwambaye ikinyoma bwambaye ubusa ni ikinyoma cyambaye ubusa intambara ngo zohera hemwe gayewe asha zihindura isura undi kavuze neza zihindura isura zirakabukanya egi iyo urimwo shobe kubwira ati giye guhera mugabo simpagaritse yindi giye kuza ndabona abantu bakunda kubeshwa ndababeshe ncanganye gatonye you wari gira babesha hari ngo byose ngo ashango himbaza ngo byose bigiye urabeshwe ibyo gize mu minsi bishobora kuba bigiye guhera hama haciye akanya uruhuke iguhindurire igutegure haleluya alo ikintu kitunezeza nico ngira mvuge abantu Imana biratangaje ko ishengero rya mbere ngendera muri Tesalonike ba mbere igice cya 4 nasomye umurongo muri nondwi ndaryoherwa cyane ndavuga ati none abantu bazimiye gushika ino hose gushika rya kuva ryari Tesalonike ba mbere igice cya 4 nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu nkuko mwize kuri twebwe ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana kandi niko mugenda murushirize cyane kugenza mutyo urakoze ndindira gusa aho se wanashaka Tesalonike ba mbere igice cya 4 wasomye ku murongo wa mbere ndibaza mugasoma ku murongo wa 13 ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nka babandi badafise ibyizigiro ngo nimumviza Paulo ngene yandikiye Tesalonike hari abantu benshi bariko barapfa hagati yabo acabwira ati singomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu mu mwami atari gushaka ko mubimenya kugira ngo ntimubabare nka babandi badafise ibyizigiro mbega ibi byizigiro badafise n'ibyizigiro ibihe arikavuga abapagani baragendana ibyizigiro byo kuzoba banini bagendana ibyizigiro byo kuzokubaka inzu bagendana muga hari ikintu kimwe badafise ntibafise ibyizigiro byo guseruka k'umwami wacu ntibafise ibyizigiro byo kuzobana n'umwami wacu ivyo navyo bafise ishengero rya mbere raba Paulo ngene yabakuraja babuza babo niyababwira ngo Imana igiye kuguha uwundi mugabo urabona yugiye ubura umuntu ukakibona umuprofeta araje ngo buze umugabo ngo babiri bagiye kuza buri Imana Paulo suku yabakuraja yababwira ngo nimuyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu kugira ngo nimubabare nk'ababandi badafise ibyizigiro ibi byizigiro ni ibihishengero ryari rifise rya mbere bari bafise ibyizigiro yuko Yesu niyaseruka niwe azobangurukanya intambara zose amena abera ba mbere ubandanije ku murongo wa nyuma w'iki gisomwa ndabira ku murongo wa nyuma maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirire umwami mu kirere 18 rero 18 ntibaho irabaho nuko mwiruranishe amajambo umbabarire haleluya ngo nuko mwiruranishe amajambo umviriza mwene databuze umuntu Paulo yavuga ati mugiye kumuraba mumwirurishe ku mwami wacu niyaza azonezerwa uno munsi arababaye mbwa ni umwami wacu yaza iyi mibabaro izohera kugaruka ku mwami wacu byari ibyizigiro by'ishengero bigirura mwene
data ari mu gasho yarenganijwe, umviriza ikintu bamwirurisha, baraza bakamuraka tumviriza mwene data naho uri kurababara, umwami wacu agiye kugaruka, nutakaza agakiza, nutakaza ibyizigiro bizima, umwami wacu agiye kugaruka, kandi niyagaruka agasho nikazokubuza kumusanganira. Nivyo birurarisha, nivyo bakomezanya. Ubuza akazi, urenganijwe, umerewe nabi, bamubwira ati don't worry, hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Don't worry, hirya y'ubuzima hari umwami turindiranye igishika, kandi uzobura umugeni apana umuntu, umugeni w'umwami. Hati mukomere, nimunyiganyige, nimutakaza ibyizigiro, nimwifata uko mutari. Biratangaje, shingiro ry'uno munsi ntirigomba no kumva ko Yesu azoza, ntirigomba no kumva ko Yesu azogaruka. Jewe ucangira ikibazo, ese horasi cyari nziza, umuntu adakeneye kumva ko Yesu azogaruka, uwo muntu aramwiteguriye, uwo muntu aramurindiriye. Hano ndavuga ati pastor yo Yesu yoza, raba abapagani ati bakabunda n'amastatistike havuga ati si ubunyerimwo imiliyaridi 9 y'abantu hafi, ati none abakizwa bose bagiye hamwe ni miliyaridi 2, ati umva Yesu yoza ko ari bake cyane, ati kumbura ategezwa ku bindi bintu kugira bose bihane. Reka nakubwire Yesu azoza bose batarihana, kandi Yesu ntarindiriye nombre, Yesu arindiriye igihe. Yavuze ngo icyo gihe kizwi na data wenyene, mbwa nicyagera ivya nombre nibizoba bikirabwa. Reka ndababaze, iyaba Yesu arindiye nombre, aba yari yarindiye no mu gihe cya Nowa. Bibiri ivuga ngo mu gihe cya Nowa Imana yababwiye ati umviriza mwitegure umwuzure ugiye kuza. Nowa arasemerera baranga kwizera, Nowa n'abandi bantu bakenye binjira mu bwato, igihugu cyose kiramutwenga. Nowa n'abantu bakenye binjira mu bwato, inyuma yo kwinjira mu bwato imvura iragwa irabica bose. None kwititaye kuri nombre mu bwato, kandi birivuga ngo uko vyari biri mu gihe cya Nowa niko bizoba bimeze no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bazoba barya, banywa, barongora, badandaza, bagurana n'ibindi. Muga ngo aho nyene muri atmosfere nyene ni umwami wacu azochagaruka. Nimitagize ikigongwe cyangwa itaruye nombre mu gihe cya Loti, yamubwiye ati Loti soka i Sodomu cyo nikorera. Loti itana we n'abakazana biwe n'abandi bakenye barasoka i Sodomu. Bagisoka i Sodomu umuri uvuye mu ijuru urarigita Sodomu yose. Nimbitiye ititaye kuri nombre, ubu kubera iki wowe uri kurimvira ngo ikibugije Yesu ugaruka ni nombre, si nombre. Haleluya. Imana ikorera kuri nombre, irigikorera ku gihe cyayo, irigikorera kuri calendrier yayo. Icyo gituma cyo cyanje nagomba kubwire kimwe mu bintu wogenda every day naho buri mu isoko apana gutandukana n'icyimvira ati Yesu yoza aha. Ndiko ndadandaza Yesu yoza, ndiko ndatreta abakozi Yesu yoza, ndiko ndadisikita n'umukozi wo mu nzu Yesu yoza. Hazi gituma abantu batakaje no kwezwa nibitegure kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Bwati nzoba ndezwa ntaraza. Hey, reka ndabacherenjinge gato. Bivuga ivy'inkumi 10. Ivuga ngo aba inkumi 10 zitanu zari nyabwenge, izindi byari bijuju. Ngo batanu b'abanyabwenge batwaye amatara arimwe amavuta, batanu b'ibijuju batwara amatara atagiramwo amavuta. Hama ngo baricara barindiriye umukwe kwaza. Bari mana bavuze ngo umugani w'inkumi 10, inkumi n'ishengero nikigira ngishengero. Praise God. Hama ngo bicara bafise amatara, bamwe arimwe amavuta abandi atarimwe amavuta. Hama ngo barindiriye, umvize ikintu bari barindiriye kumukwe aza. Bari barindiriye kumva inzamba. We urindiriye iki? Ni expectation ufise, niki gituma uza gusenga wewe?
urindiriye iki? Uba witeze iki? N'igihe kintu uba witeze. Birivuga ngo bobo bari biteze kumukwaza, bicara ngaho ngo agitebaganye gato ngo agatiro karabatwara, barasinzira. Mbega icyago! Barasinzira. Ngo muko gusinzira ngo baca bumva ugwamo ngo umukwaraje baca barandamutse. Batanu b'abanyabwenge baca batora amatara yabo, kome barafise amavuta, baraza amatara yabo araka. Batanu b'ibijuju. Kandi ababwira abantu Imana, kwitegurira kugaruka k'umwami wacu nukugumiza amavuta mu itara. Ndakubirije bisigura kwitegura kugaruka k'umwami wacu nukugumiza umuriro wa mpemu yera muri wewe. Kwitegura kugaruka k'umwami wacu nukugumiza mu mucanwa, apana kwemera kuryama n'umunota umwe. Niko bitegura kugaruka k'umwami wacu. Si kibanza, si uko bari ahantu ho kurindirira. Igihe umuntu ahumurizwa ngo ndi mu rushengero, n'umurizwa ngo ndi mu rushengero, humurizwa na etat spirituel yawe. Humurizwa ko atajwe rikwagiriza ikibiri muri wewe. Apana guhumurizwa ko batijwe, apana guhumurizwa kuri mu nzu y'Imana. Humurizwa nuko indani muri wewe atajwe rikwagiriza ikibi. Amen. Bumvise induru, bumvise basemera tumukwaraje, baca batora amatara yabo barayaza. Vya bijuju none ngo nimutugabanirize, ati ntabyo guhana ibi wategerezwa. Reka ndababwira Imana, nibitegura kugaruka kwa Yesu Kristo nzambivuze ubu nyene ubu niyo tuko turavyitegurira. Bo bumvise araje ngo tugabanirize, bati nibishoboka, batereka tujye kuyagura. Bagiye kuyagura nawe acarinjira aratora abanyabwenge. Abatoye bivuga ngo acarugara, ngo ahejeje kugara nabo baca baragaruka bati twugururire. Ati sindabazi, mutuzi natwe turi inkumi, mwari inkumi muga nta mavuta mwari mufise. Praise God. Shaka gufasha iki nshuti yanje? Kwitegura kugaruka k'umwami wacu bikwiye kuba ari ikintu ugumiza kwa maso every day, kandi unezererewe, kandi ubaho kubw'icyo, ubeho kubw'icyo, ufatinye kubw'icyo, uentrepreneur kubw'icyo, urondera amafaranga kubw'icyo, uganire n'abantu kubw'icyo, abantu bose straight, ibintu byose ugira ugumana icyo cyiyumviro. Nama ndababarira, yo bariye sheke ikomeye cyane kuri wewe no kuri jewe. Igihe ukiro tuva umusumu umwamaje ugasanga ni mwajanye. Kubera iki? Amavuta yawe warayanegrije. Haleluya. Vuga ati ndumugeni wa Kristo. Mugicyumva kagatebe mwari muryohewe? None ubu muracyaryohewe? Nimwipime mwumvirize, muracyaryohewe? Aha rero muri umugeni. Aha ni muri ko muramujyajya. So ndarangije. Ndashaka kuba ndiko ndavuga no majambo ngo ukaburi hano. Icyambere, atamusi no muraho ubuzima bwa Yesu Kristo ufata inginga pani byo gufyina. Ndabwiye bashi ibintu by'agakiza ntibafyina, ni kibazo cy'ubuzima. Ibi ntibafyina, ibi inye niba badina, ibi inye ibi ntibafyina. Ibi ufata ingingo ruhasha mu mutima wawe, ukavuga ati wasiwe ndagusezeye nivyo nahoramo pempote nyungu bifitire ndabihevye Yesu ndaguhaye ubuzima bwanje. Iyo niyo ngingo y'agakiza. Amen. Ukawisanze muri ubu bwato utafashe ingingo yo kwa Yesu Kristo, ukawisanze muri iri hema utigeze ufata ingingo nk'indi ko ndavuga ngo ubuzima bwa Yesu Kristo, ubu ni wo mwanya wawe mwiza. Twese twunamika amaso yacu. Je numva umega no sengera umuntu naho yoba umwe atari mu bintu byo gufyina. Umuntu avuga ati jewe numva
mu mutima wanje ngomba gufata engagement ikomeye yo guhereza ubuzima bwanje Yesu Kristo. Ngomba gufata ingingo ruhasha, ntabajije umuvyeyi, ntabajije umugenzi, ntabajije iki, je ngomba gufata ingingo yo guhereza ubuzima bwanje Yesu Kristo. Hamwe no ndamufise hano hantu, uwo muntu ngomba kumusengera. Hamwe no ndamufise umuntu muri iki kibanza ngomba kumusengera. Ahari yoca duze ukuboko nkamufasha gusenga.